bavukanyi, muryango w'abimana, inshuti bagenzi namwe bakunzi mwese ba Radio Maria Burundi, nimusangwa amahoro ya Kristo. Turi kuwa gatanu w'indwi ya 30 mu kiringo gisanzwe c'umwaka wa liturgia ya Ecclesia Muryango. Kaze dusangire rero kano kanya kukumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa vyategekanirijwe uyu munsi. Mu gisoma ca mbere twumva Paulo Mweranda atuntujwe nuko bene Israeli batowe n'Imana hanyuma bagahemuka. Mu nkuru nziza naho tuza kumva Yezu akiza umuntu arwaye urusina ku munsi w'isabato, abafarizayo n'abanyamategeko bakumirwa. Ngaho dusanga ivyo bisomwa vyeranda. Ica mbere tugisanga wikete Paulo Mweranda yandikiye Abaromani kigabane 9 kuva ku karongo ka mbere kugera ku ka 5. Izaburi yo kwizigira iryo jambo ry'Imana n'izaburi 147. Inkuru nziza nayo niyo dusanga mu nkuru nziza ya Yesu Kristo kuko yashikirijwe na Luka Mweranda kigabane ca 14 akarongo ka mbere kugera ku ka 6. Kaze twumvirize iryo Mukama yagira biwe. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abaromani. Nshuti zanje, ndavuga ukuri muri Kristo, simbesha, kandi ijwi ry'umutima wanje rirabinyemeza muri mutima mutagatifu. Numva intuntu nyinshi n'amaganya y'intatezura mu mushaha wanje. Egome, jewe nyene nopfuma mba igicibwa kuri Kristo, kubera bene wacu tuvukana ku mubiri bo n'Abanyisirayeli baragenewe iteka ry'abana bo mu nzu, ubu ninahazwa amasezerano, amategeko, ivyo gusenga, icese, imihango, eka n'abasokuru, kandi nibo Kristo yamukako kubw'umubiri waganza vyose. Imana nyaguhezagirwa mu myaka yose. Amen. Iryo ni jambo ry'Umukama. Igina Umukama Yerusalemu. Igina Umukama Yerusalemu. Yerusalemu igina Umukama, nawe Siyoni shemeza Imana yawe. Niwe yashimangiye ibikingi vy'ibirimba vyawe, akaguhezagirira abana bawe. Igina Umukama Yerusalemu. Niwe atekanya imbibe zawe, akaguhimbisha akanovera k'ingano. Niwe arungika ijambo ryiwe kw'isi, rigaheza rikagenda riranyaruka. Igina Umukama Yerusalemu. Niwe yamenyesheje Yakobo ijambo ryiwe, agashikiriza Isirayeli amabwirizwa yiwe n'ingingo ziwe. Nta kindi gihugu na kimwe yagiriye benuko, nta kindi gihugu na kimwe camenye ingingo ziwe. Igina Umukama Yerusalemu. Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashikirijwe na Luka Mweranda. Igihe kimwe ari ku munsi w'isabato, Yesu yagiye gufungura mu nzu y'umwe mu bakuru b'abafarizayo ngo bamuzimane. Abo nabo bariko baramurereka. Imbere yiwe naho hari umuntu arwaye urusina. Yesu rero abwira abahinga b'abanyamategeko n'abafarizayo ati, mbega birarekuwe gukiza umuntu ku munsi w'isabato canke ntibirekuwe? Nabo barinumira. Nabo rero afatanya umuntu arwaye aramukiza, aramurungika. Araheza arababaza ati, none muri mwebwe ninde umwana wiwe yogwa mu kinogo ntace amukurayo ubwo nyene, canke inka yiwe ishaye ntace yishayura ubwo nyene
ngo nuko ari ku munsi w'isabato. Abo nabo babura ico basubizayo. Ritwakire kandi tuzigame iryazwe na Kristu. Bavukanyi bakundwa b'Imana, ivyiza Imana idahengeshanya kugirira abantu yiremeye yabitanguye kuva na kera na rindi, kuva aho yiraganiye ko izokwama ibabera Imana nabo bayibera igihugu. Ni kuva mbere n'imbere y'iryo sezerano, kuva kuri Adamu na Eva. Turibuka ko yonyene ubwayo ariyo yari yarabahaye amahoro muri mwa murima wa Edeni, ariko naho bamariye kuyitera akagere, iyo yafashe iya mbere mu kuja kubarondera kugira ngo isubire bigarurire mu rukundo rwayo. Imana ntiyanka umucumuzi, ahubwo yanka igicumuro. Ko rero yaraganye kwamanira abantu urukundo n'impuhwe, niho dutahura ingiro yayo yo kwama irenza amaso ku bunibuni bw'abantu, igasubira ikabagirira vyiza. Ariko tuvyumve neza, naho Imana itwamanira impuhwe ikaturagiza ikigongwe cayo kidakama kitagira imbibe, ntibisigura ko twoca twigayagayira mu gicumuro ngo ntaco Imana irambona. Mu vyateye intuntu Pawulo mweranda nko twavyumvise, hari navyo twumvise yandikiye Abanyaroma, harimo cane cane ko Abanyisirayeli bahemutse kw'isezerano n'Imana, baranka n'ukwemera imigabo n'imigambi yayo yarangukiye mu mwana wayo Yezu Kristu. Barabaye imburabugirire, barabababahe biyake, kandi Imana atako itagize ngo ibihishurire mu bihe bitari bike, cane cane aho yarokora ba sekuruza babo ikabakura mu buja bw'Abanyamisiri babacura bufuni na buhoro, bakabakoresha ibikorwa vy'akavunamafyigo. Irabajabutsa ibahari tukura batarinze gufata ubwato canke indege canke kumbure kwoga, batarinze no kugerageza, ibagirira igitangaro ntibagirwa. Ariko biramutera agahinda ko ivyo vyose baravyibagiye, bo bavukana nawe basangiye kamere nawe, biramutera agahinda cane. Dokuri biratera intuntu kubona Abayahudi bari bagiye ivyo vyiza vyose vyatanguranywe n'itorwa ry'igihugu cabo ngo kibe ic'Imana koko. Ikani ryatorwa ryacu, umwe wese uhindukije amaso ukaraba muri kahise kawe, aho uciriye akenge n'ivyo bakubwiye abavyeyi bawe canke bakubonye ukibaho, uraba ivyiza Imana yakugiriye, ntivyumvikana ngene tuba imburabugirire. Turavye no mu bihe tugezemwo, ngene abantu twigenza, mbere n'abakristu tudasigaye inyuma, aho ikibanza c'Imana kitibonekeza cane mu ndinganizo z'ubuzima bw'abantu, eka birateye agahinda. Eko twama twavuze izina ry'Imana haba mu mashengero canke mu yandi makoraniro, ariko inabi ntireka kwibonekeza muri twebwe nyene tuvuga Imana, aho mbere hari n'abakora ikibi gitegurwa babanje kugitegura neza cane. None hokorwa iki? Bavukanyi, icokorwa si ikindi, nidufata ingingo idatevye yo guhinduka, turwanye icitwa inabi cose duhereye mu ntimatima y'ubuzima bwacu, tureke Imana yikorere koko mu buzima bwacu kuko tuhora tubiririmba. Naho honyene tuzokwazambira Imana ikatwumvira, nituvavanure n'ingeso yabaye nk'akaranda yo guhiganwa mu gusambura ubuzima bwa kiremwa muntu, haba mu vy'umubiri canke mu gutuntuza abandi, kuko hari abantu basigaye bahimbarwa no gutuntuza bene wabo. Nituvavanure n'ubwiyorobetsi bwose, nitwigishwe n'ingendo y'Imana yo kwamanira abandi impuhwe n'umwitwarariko. Nitwihatire kwakira impanuro z'abahanuzi b'ukuri atari bansumirinda, nguko ukugaruka ku Mana no gusa nayo. Iyo Mana idahengeshanya kutwitwararika no kwitwararika abantu nkatwe
kandi abantu bose mu vyo barimwo, ikabatiza ata kiguzi canke umutasuro, kandi ikabigira mu bihe vyose ata gukekereza canke guharurira abantu. Niyo nyene dukwiye kwemera vy'ukuri mu bikorwa vyacu, kuko abandi babonye ingene twigenza neza niho bazovuga ati barya n'abakristu koko, kirya n'igihugu c'ab'Imana. Niho twumvise mu nkuru nziza Yesu akiza umuntu yari arwaye urusina, avyimbaganya inda cane ukamengo no kuvyibuha. Yesu abikora mbere ku munsi w'isabato, abafarisayo n'abandi bahinga mu vy'amategeko ya Kiyahudi bamurereka, mbere barumirwa barabura n'ico bari buvuge, haba imbere yuko akora igitangaro, haba n'inyuma yaho barajongorotse. Mu gukora ico gikorwa ciza ku munsi nk'uwo, Yesu yashatse kwerekana ko iteka rya kiremwamuntu riri hejuru y'amategeko n'imigirwa yose itunganywa n'abantu, bidaha agaciro umuntu. Mu ntegero idatomoye, gukiza umuntu bavyitiranya n'akazi ko kuvura, gasanzwe mbere karuhisha bikwiye, turabizi turatubibona. Hari kudatahura intumbero irashe y'ingiro ya Yesu. Ivyo vyiyumviro n'inyifato vyabo biyita abanyamategeko ntivyabujije Yesu gukiza no kubohora uwo mwana w'Imana yagira kubabara ku mubiri no gutuntura ku mutima, kuko yaba nk'uwahebwe. Erega naho yarari ntawe aramwitwararitse, umwitwarariko w'abari bahari kwari ukwifungurira no gufuraha. Nitwigishwe n'iyo nyifato y'urukundo ya Yesu, dutahure ko umuntu afise agaciro ntagereranywa kandi ntasubirizwa, tumwubahe kandi dusonera ubuzima bwiwe, abiwe n'ivyiwe. Nitwihatire kuba abaryosha buzima aho turi hose, kuko akanyamuneza karabohora. Tunezerwe no gukira no gusuhuka kw'abandi, hakuba banigwa n'inzigo. Nimuze tubisabiranire kugira ngo twugurukire guhimbarwa nuko abandi batabarutse, kandi tugire uruhara mu gukira kw'abandi. Mugabekazi wa Rozari, dusabire. Amen.